Urwandiko bagenzi bacu mu itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP mu mfunyapfunyo bafitiye kopi ntirutomora kamere k'ivyaha Uburusiya bwagiriza Karim Khan. Urwo rwandiko rumudondora ariko uko ari rugira ruti yavutse igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatatu ko mu 1970. Yavukiye muri Ecosse. Umwidondoro wa Karim Khan waherekejwe n'ifoto yiwe yatangajwe n'ubwo bushikiranganji. Uburusiya butanguye kurondeza Karim Khan inyuma y'amezi abiri CPI isohoreje umutahe mpuzamakungu president w'ico gihugu Vladimir Putin na Maria Lvov-Belova commissaire mukuru araba ivy'agateka k'abana ku rwego rw'igihugu mu Burusiya. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu mfunyapfunyo ahanini yagiriza president w'Uburusiya Vladimir Putin na Maria Lvov-Belova ivyaha vy'intambara birimwo kunyuruza abana ba Ukraine. Uburusiya bwamirira kure ivyo vyagirije vyose vya sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Iyo sentare ikimara gutaburiza abo bategetsi babiri bo Burusiya umutahe mpuzamakungu wo kubahagarika, Uburusiya bwaciye butangura ico bwise amatohoza y'ivyaha mpanavyaha bwegetse kuri Karim Khan, umushikirizamanza wa CPI n'abandi bacamanza batatu b'iyo sentare isasira Ilahe mu Holland. Mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka umurwi ukora amatohoza ku rwego rw'Uburusiya wari wavuze ko Karim Khan yakoreye intebe ishushe yongera harementaniriza inzirakarengane. Uwo murwi ico gihe wavuga ko Karim Khan yarafise umugambi wo kugaba igitero kuri umwe mu bategetsi utatomoye amazina. Uburusiya ntiburi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Iyo sentare igisohora ibipapuro vyo guhagarika president w'Uburusiya Vladimir Putin bwavuze ko uwo mutahe ataco uvuze kuri bwo.